ndaramutse namucuti bakunzi mu gutega amatwi bwene vya Kadoma Gatanda FM nongera ndabaye ikaze mu makuru y'uyu munsi igenekezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2019 nayo akabagizwe n'izo ngingo nkuru zikurikira. Muri kino gihe turangije umwaka wa 2019 dutanguye umwaka wa 2020 mustanteri wa komine Bugarama n'ijambo yashikirije abene gihugu bo muri komine Bugarama yabifurije kugira amagara meza no gutera imbere mu byabo. Arasaba kandi ko batosesagura amatungo yabo muri imisi mikuru kuko inyuma yayo bazokenera byinshi. Abarovyi barashima uko umwaka wa 2019 wagenze bakagira icyizero ko umwaka buca utangura nawo uzogenda neza. Kuri uyu munsi wa kabiri isoko y'amagara hibonekeje uruja n'uruza rw'abantu biboneka ko biteguriye neza umwaka mushasha wa 2020. Mu bihinga by'ibyuma tukumana Ahmed Bigirimana ideni dege makuru ni mukanya. Bino muri sanze muri radio Magara Times FM. Nangu kubaramutsa muri kino gihe turangije umwaka wa 2019 dutanguye umwaka wa 2020 mustanteri wa komine Bugarama mu ijambo yashikirije bene gihugu bo muri komine Bugarama yabipfurije kugira amagara meza no gutera imbere mu byabo agira ko abakebura kugira umubano mwiza narijya twimirije umwaka w'amatora reka tumutege yombi. Mbere ni ibyishimo no munezero ntangere kubona bene gihugu bacu na twebwe nyene n'imiryango yacu turiko turasozera uyu mwaka wa 2019 tukizera neza ko umwaka wa 2020 uzoshikamo kandi nta nkeka biribonekeza neza ko wasigaye umwanya muto cyane. Hanyuma rero ico twipfuriza bene gihugu ubwa mbere no vuga no kugira amagara meza bamaze kugira amagara meza baronka inguvu n'ingoga zo gushobora gukorera igihugu cyabo na cyane cyane komine yacu ya Bugarama. Muri ico gihe rero mu bisanzwe nta migambi mishasha twovuga, hari migambi dusanzwe dufise no vuga ubwa mbere y'iterambere ariko hanini twoshimangira kuvyerekeye imibano na politike kuko murazi ko twinjiye mu mwaka w'amatora tugashimikira ku mibano rero ku buryo dusaba tuti abene gihugu abanyabugarama babandanye babanye neza bafatanye mu nda hanyuma rero bategure neza amatora no kuvuga indongozi baze batore neza indongozi zo barongora zo bashikana ku migambi irama y'iterambere ikomeye. Muri ico gihe rero ntibiba mu majambo gusa hariho ibitegerezo gukorwa no kuvuga amanama atandukanye hagati ubwa mbere yabegwa nibi vy'amatora urana hari abene gihugu abanyamigambwe abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike abari mu madini atandukanye eka nabene igihugu muri rusangi kugira ngo tugume tuganira tubamenyeshe ko ibihe bizogenda birakurikirana by'amatora. Joshua Manirakiza mustanteri wa komine Bugarama arasaba kandi ko batosesagura imitungo yabo muri imisi mikuru kuko inyuma yayo bazokenera byinshi. Aranavuga kandi imigambi imwe izorangurwa mu mwaka buca dutangura wa 2020 twongere tumutege yombi. Tukebura bene igihugu na caca muri imisi mikuru nuko batosesagura ego n'umwaka mushasha nivyo ni ikintu ciza cyane mugabo bogerageza kwishiramo ubwenge kuko murazi neza abanyeshuri gwaruka gwacu ku munsi wa mbere bazosubira ku mirimo yabo bajejwe kwiga aho naho bakenera byinshi ibifungurwa amafaranga yo gukoresha be n'ibindi ibyo byose rero basanuka basanga bifukuruye gose no kuvuga basesaguye bakibagira no dukoresha tw'abana. Hanyuma kandi ikindi naco nuko muri igibona himirije one ku mwimbu no vuga w'ibiharage n'ibindi biriko birera naho nyine twabasaba kudasesagura ku buryo mbere n'umugambi ukomeye wa komine aho tugomba kubaka ajya kuri zone magara inzu dufaje n'ishira hamwe y'akarere inzu izo bijejwe gushingura ibyo twimbuye harimo no gushingura amata ku kenshi nk'abava haruguru za Bugarama bahora bakamira gusesa ubu bagiye kuzogira ico bita centre de collecte dire kugira ngo amata ashobore kubikika amata twara tuyibavuye kure Ngozi Kayanza tubisezerere ku buryo mbere nabe n'igihugu bazoca bitaho korora. Yari nkuru dukesha mugenzi wacu Kizaja. Abarovyi barashima uko umwaka wa 2019 wagenze bakagira ko bagira icyizero cyuko umwaka buca dutangura nawe uzorushirizaho kuba mwiza. Bivugwa na Mvuye kure Emmanuel aho yipfurije abarovyi bose umunsi mukuru mwiza yongera abibutsa ko batosesagura amatungo yabo. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Abarovyi ico ndabifuriza kororanirwa muri uyu mwaka wa 2020 tugiye kwinjiramwo baze babugire mu mugisha kandi uyu munsi mukuru ugiye kuza wa bonane
cyane zobabera umunsi mukuru mwiza baze bawurye ntubarye hanyuma kandi mu bikorwa byabo vya misi yose bagira umugisha kugira ngo bitume biteza imbere gusumbya kandi Imana nayo nitwagira urunani tukaguma uko twagumye muri 2019 bizotuma Imana nayo ishishikara kuduhezagira mu kiyaga cyo twipfuriza rero abakora uyo murimo w'uburovyi bakorera hano mu kiyaga nuko bogira umunsi mukuru mwiza mu miryango yabo hanyuma kandi bakibuka kutisahura kuko misi yose ni misi mikuru kuko umunsi wose umuntu ashitse ko akiri muzima humeka impwemu z'abazima aba ari umunsi mukuru ariko uyo nawe kuko uduhuza twese ni vyiza kusangira n'umuryango n'abagenzi ariko ukaraba ko utisahuye mu rugo cyo tunga umuryango ntucugihereza kuri uyo munsi umwe kuko ubuzima burabandanya n'inyuma y'uwo munsi mukuru urangiza umwaka kandi tukabifuriza kuroranirwa muri uyo munsi bakamererwa neza mu miryango bibuka ko bukeye mu misi ngahe naho ari kurungika abana ku mashuri umva rero twobifuriza kujya umunsi mukuru mu mahoro n'umutekano kandi batisahuye ariko batononye kuko ubuzima buguma bubandanye. Kuri umunsi wa kabiri isoko y'amagara hibonekeje uruja n'uruza rw'abantu biboneka ko biteguriye neza umwaka mushasha wa 2020 hakaba habazwe inka zishika kuri 10 n'abacuruza ibyambagwa bakaba bagerageje kumanura ibiciro mu ntumbero yo korohereza ababashorera ni inkuru dukesha mugenzi wacu Gasaba Jean Tof we yashoboye kuhashika kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 bagerageje gutembera ku soko y'amagara aho twabonye uko abantu bari uruja n'uruza kugira ngo kumbure bashobore kwitegurira umunsi wejo aho bazo bari ko barahimbaza umunsi mukuru nibeza ko bazobanezerewe ivyo vyagaragara neza yuko bari ko bagerageza gusuma utuna turiya aho twagerageje kubona abari ko bitegura mu myiteguro y'imyambaro badandiriza impuzu abantu bari benshi bari ko bagerageza kwitegurira imyambaro yo ku munsi wejo haza aho mu mpuzu rero twagiye tubona yuko benshi baragerageje no gupunguza ibiciro kugira ngo kumbure abantu baze babegwe ari benshi cyane eka saho gusa twanagiye tubona no ahandi haba nko mu mabagiro no kuvuga abari kwaguhisha inyama abantu naho nyene abantu bari benshi cyane eka twanabonye kandi n'abariko bagerageza kurangura inzoga ariko hariho bamwe bavuga yuko inzoga zimwe zagiye zibura ariko aho hose twagiye duca twagerageje kubona yuko rero muri rusangi imyiteguro imeze neza ku munsi wejo ibintu bizoba bimeze neza cyane aho niho amakuru twabateguriye agarukiye reka dushimire mwebwe mwese mwarimu duteze yombi dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru dushimire Bigimana Ahmed we yari mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira neza amakuru mukaba mwashikirijwe naha wabukuru Imana ibazigame Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM